Meze neza. Yego. Sana. Yego. Ni sawa? Ni sawa? Umeze neza? Ndagufasha urarushye? Kumwe murarushye cyane. Ndarushe. Oh, ntacyo urarumva. Karibu. Bro. Ariho muhira urabibona? Tazoheruka kiri shantiye. Urabona ko twabubatse ubu hameze neza. Umva rero ntugire ikibazo na kimwe. Wumve ko wisanzure kabisa. Mwakoze cyane. Madame. Oui. Wabonye petit frère? Namuheruka kera yabyibushe yagize ubwanwa. Bana yanje asigana kuruta. Ashasiga nsumje kandi. Asigaye kuruta n'ukuri karibu rero. Wimva amahoro hani wanyu. Kazi urisanze nyene. Sivyo? Niwakenera gutora akantu uzitore, ni kwa mwene wanyu, ni kwa besi wawe kandi agukunda turanakunezerewe turanezerewe kuza kwawe. Kandi ndakwerekeye aho uryama ufate dushe ndazura rusha uruhuke hama nsubire kwandanya ibindi mu gikoni ndabafungurire. Welcome bro. Yeah. Allo? Meze neza. Ego meze neza. Namwe. Ego turashima. Okay. Tuvugana ni mu kibanza cya wenyine. Ndashaka kwideprasa naje. Jo ngumane iki kintu je batanshikirira.
kume ngo wakize nk'ikijuju genda ugurura be n'abantu baje None ko wavyibushe n'ibiki? Jembo nawe wavyibushe. Kanicare ngaha oyasha je sindavyibuha mbyiwa canke nonze. Franchement uravyibushe cyane. Ubu narahindutse. Yego sha usa neza uratesa. Umugeni. Nukuri sinzi impamvu mva ngira ngo naho bubayeho nabi bisaje ushaka nabi narizi. Urumva nyene Imana irafise akantu yigira ko abageni bose basa neza. Musana muratesa abantu. Fofo. Misi myinshi myiza. Ngere rero wavyibushe mana yanje. Ni Ataye we nawe nibike gusigaye usa neza uko koze. Ushusho ameze gute? Singa abandi bakobwa. Darose. Zagenze gute? Urabizi Jeff wanje. Zagenze gute? Ahubwo barandotse ndatereza amasengesho. Franchement niko natereza amasengesho. None uyu ibintu byo ntibirama misi yose. Cyo birayumba. Gusa fofo ngere bimeze neza. Cyo wagiye bigeze hewe. Jewe. Cyaraho nyene bitereye aho. Ukansivya kwambara imvutano ndakwica. Urabizi nturi mu mama none reka ukina kaba mama. Mbenze kwamba muri protocole canke akuki. Mu seva kuki. Nije zose bakandi mwebwe abageni n'ukuri kw'Imana. Nonze nzo story rero nenda bakumbuye basha koko. Nanje shana ndabukumbuye kunusa neza kunusa hano hateza wawe. Hemije nyine ngaha mu rugo. Sabke buki. Umugabo wanje baje. Fo. Ndagira ngo ndatetse. Shize ku meza tw'umutango wo gufungura. Telefone ngiyo. Iminota nk'ibiri. Haza mbagiye mu cumba arirasheyo arambaye. Ngo sheri ngo ndaje ngo ndagarutse ngo ibintu ngo vyo kazi birahamagaye. Umva buri mwanya ni business na business. Urumva. Ndateka nafungura je hari n'igihe niyumvira none nteka nabi canke bimeze gute. Baramuroze uzi ko hari agashuhura umuntu ashaka kumushura ibintu bikagenda nkuko mukuri jewe ni Ataye. Okay, ngira bari mu business menshi sha. Sheri, urazi turabagenzi kuva kera. Murazi wimije no kuba marene wanje. Urisirije ko ibyo uri kuravuga no byumviriza nkabitahura. Bije gute? Mbarira umugabo abura apeti ku meza. Muri chambre no bimeze gute kwa kege gikobo. None gasha. Oya Imana mabanga bubatse myiza. Mbese ndakubaze. Miki gisagara tubayemo. Uzi imyidogo iri mu bagore ngaho hanze. Abandi bavuga ati ubona bashyira apeti yoyibura. Umugabo tugeze hariya basi nkabona ko harimo akandi kantu basi. Wano kurire yo apeti yo kumeza. Abandaha namarira n'imyidogo. Raba neza umwana wa mama. Raba neza ntusange hariya kandi kanafise hariya hepfo. Inyuma y'urugo agenda akibeta. Kuko umugabo ataronka apeti ku meza na hariya bikanka. Siyo ko afise undi muntu aho umwanya ukwiriye. Uwo mwanya wose ataguha afise undi muntu awuha. Nukuraba neza witonze kandi azuzobibona ko ari ivyo. Fofo. Gomba ndakubaza ibibazo bitatu kandi ubinyishure neza. Icambere. Uwo mukobwa uri kuravuga uramuzi? Ica kabiri. Uwo mukobwa urazi izina ryiwe? Ica gatatu. Uwo mukobwa urazi ahantu haba? Kuri atubwira nka ko mumenga usanzwe umuzi uzotutware basi natwe umutwereke ahaba. Tubwire nishura neza. Urabuze ico nishura? Sivyo none. Wowe nawe Beninya ndahogarukeko. Hari umunsi numwe urabona umugabo wawe mu message yandikanye n'abakobwa. Oya. Ndakubaza mubo ahora telefonana nabo. Hari umukobwa urumvamo? Ndakubaza gute ushaka kumwikeka? Ku bintu byose ufise ngaha. Bibaze ko abitora mu ibarabara.
iyi nzu yose mufise ibintu byose biri ngaha, ukuntu wambara, ukuntu usa neza, ibyo byose bigaragaza ingufu z'umugabo, bigaragaza umugabo akora. Umvize ndakubarire, abahungu bose ubona birigwana n'abasheri babo ku murango no mw'ijoro bagiye ntaco baba bafise bakora, kuko umuntu afise ico akora aragenda akagikora hama agataha. Umukobwa baba bakundanye canke umugore wiwe amusanga muhira, hari asanga yagiye, ndasanga yimutse. Mvize ndakubarire, reka kwishinga ibintu fufa ariko arakubwira. Umugabo wawe ni umukozi, uko ibintu byose bihari arabiguha, kandi ibyo byose abikura mu nguvu z'amaboko yiwe no gukora. Mvize ndakubwira ikindi kintu Benini, ushaka kubaka urugo rwawe neza ugira amaso ntugira amatwi. Ico nico ndakubwiye. Wila, ndatangaye vraiment kandi cyane. Izo nizo mpano ushobora guha umuntu w'umugenzi wawe tena. Wila, ubu n'umugenzi wacu kandi kuva kera ntushobora kumanura gutyo. Sheri, nibaze baguhenda mwana wa mama, umugabo atakuronkera umwanya, sike ko bari hari ubundi muntu uwo mwanya yawufashe, kandi uzubirabe neza. Ivyo wita bito gato karakura, uzubirabe neza, ubirabe ubisesangure neza, urabe. Mbega ubundi ho ndakubaza, ivyo uvuga ko aba ari muri business ari yamutwaye, urisiri yuko abagiye muri iyo business, urisiri yuko abari muri iyo business uri kurita ko ari business. Hewe raba uwo mwanya ataguha, udasanga hari uwundi muntu awuronkera kandi ukwiriye. Mbe mwize ndakubwira, jewe ubaho ngeze numva ndengewe, ibintu bingeza urumva kurengerwa, ndarengewe. Fete ibintu Wila yambwiye nivyo fofo. Ego ndambara neza, murabona uko nari ndi muri busi konsa, kameme namwe mwambwiye konsa neza, mwicarana wasa neza, byose bimeze neza. Nivyo va mu kirere umugabo wanje atekereza kuba akora, kandi ndabizi yuko yakora kuva kera, ariko ahandi hano naho Wila na wewe. None ubundi ho akora nanje atamwanya ndonkera, bizongana gute? Bizongana bingahe? Bizoca bigenda gute? Muyu mwanya ca numva mbaye confused cyane gose. Urazi ikintu kimwe, mwebwe muri abagenzi banje kandi mwampanuye kuva kera, kandi nagiye na kimwe mwampanuye nabi, ariko igihe cyose mwampanura twarahuriza ku kintu kimwe. Uyu munsi rero ko tawurije ku kintu kimwe, wavuze ibi nawe akavuga ibindi, reka basi nzoje kwa Marene. Marene wewe ngira ashaka ko azina byinshi kurusha, kubera ko yatwitangiye kubona urugi imbere. Namwe muracara abajene, nanje ndacara umujene maraye nka mwebwe, kandi sikera ejo bukera nk'uko niyo ngoma nzindukiye kwa Marene. Urabera ingiye twagumye tuvuga ndibagiye no kubazimana. Ubusutwa nabwo. Reka ndazi. Ego sha, bifise inzu nziza kwe. Merci. Ni jewe njishiki. Bidashimire. Yewe namaze kubona vyanga navyo. Ndabizi. Hari ugushaka kuyiga. Ndabizi no kunyene. Ahubwo rero. Umunsi. Turirirwana ngaha. Niba kazi ndahetse, ahubwo na telefone. Rero manzi ngiye tushe. Rero na telefone ndayashire muri silent mode. Ija kandi nzosura yejo. Ush! Ore, yenda kwigisha makomeye. Zinga bitanu. Ubundi bingahe? Utanu. Suheri no nyene. Ntera. Aha nyene. Ati nabunga Turamazeni kuri. Karibu. Aromotse aho mumantane yane. Ya nani. Bose. Amahoro. Amahoro. Nzawo. Amahoro. Umugabo. Amahoro. Iti. Bose. Zanko dineri zashitse. Aya masaha. Yego twabarondeye ku telefone. Ariko twababuze, niyo mpamvu ubona ndinze gushika ngaha. Sinzi ko mwo kwigora tukagenda. Yego bari baduhaye rendezvous uno munsi. Sinzi ko mwo kwigora tukagenda kugira turabe ko zoboneka. Sheri.
ihangane ngenda sibyo oya ntibife nawe ni kuri cette fois-ci ntabwo nabyemera ngashaka hari akazi gira gute tuma uyu nyine agenda bijere hamwe ubume ngaha sheri nukuri wihangane ngenda oya kwangana byanze uyu munsi nibinza ngutabwiye urumva presence yanjye yakenewe hariya ni ngombwa ugende presence yanjye yakenewe siri bo nzi ni ngombwa ugende ego ni ngombwa bose reka ndabarindire ngaho hanze gagena ndaza urumva nakwemereye ko uyu munsi bidakuza gutwirirwana oya hana hirya y'ejo wambwiye ngo uno munsi naho rabumbwiye ejo uzombwira hirya y'ejo naho oya nukuri kwimana ni ibintu genzo bisabira ejo umunsi wose ni kwa navyo nemeye nawe ugiye navyo ushaka na telefone abari zosuzi kumana ubundi ziri kureba gusura anijanje mbeho ni mutwe atazane nateguye bica bigenda gute gorana gusa Ngo ko umugore ngo rugo bubatse ubwo nyine vuba biragenze utyo kumbe shasi we mwagize umugabo wanje akaca abapare wa kijya gifu sinumva uwundi mumare ntihavuza kwiganira urundi rupare bahuriye ngaho bicarana ngaho ngo mpavinza kumutumiza rero burya ibyakaka byose sinzi ahabi ndakanguye kubibona ariko nimba mvuze gutyo sindaguhebuje haracari kare umuti uri hafi kandi ndazi ko nyinshi izoboneka towutaha ubu nyene nca mvugana n'umugabo wanje vyihuta kubera nka je no mutumbera je ndakaze nosanga nanamukubise kubera nuko kiri muto cyo byarigeze kumbako nkiri umugeni burya rugabo rwanje rukishinga mundi mu business ndi mu biki baravukana naje nuko nyene je ndumva nk'umugabo wawe iyashikira noneho ndakaze naje mbona umva no mubarata gusa nkibuka impanuro wampaye birekera umugabo wanje azobikora kubera arazi ko nanje je naravyihereje je ndakaze naravyihereje uwo mwana yasobetse agenda gara mbega waramubwiye ko wanyu mwajya cyane gose wari ufashwe neza aje no kuza twamuzimana neza cyane gose mwana mutima nanje ubwanje biransiga ubwenge reka ndakubatse mbega mu ntango ubwo ntaho yoba yarafise akagoro ngende byari bimeze neza mari atanga guhinduka mu nzu ya kabiri ngo ari mu business misi yose amatelefone atavanako n'ibibazo je nibaza yuko iyo ngorane itava kuri wowe kubera aho twari twaraganiriye bikwiye cyane gose twari twaraganiriye nukuri kujya nyene niko nabigenjeje itekanije no munsi turafise urubanza no azo bari weekend koshe ariko ndabona yuko ari wo mwanya mwiza no muronka kugira tuganire ndakubwije ukuri uzumbona impinduka gusa nyine mba numva mbabaye cyane
numva mbabaye mare amatubire zudire vuba cyane ihangane sibyo kandi zohera wihangane cyane Ni sawa. Ego ni sawa. Abe ni nyene hari. Sha yari yambariye yuko afise ahantu havaja rero harahize saha yose ntamubona ngira yari yamaze kugenda. Ndamukeneye kandi amurondera. Nta kibazo. Gusa wabura murindiriye mu nzu? Oya, merci. Kandi amurindire, kandi amurondera ahubwo kuri telefone ko sinamurindira. Okay. Reka basona we ndandedesa. ninde iryo nibanga bamukobwa urabizi ibanga ry'uruko nirisohoka ntuzugire iyo ngorane yo kuza kuvuga ivyawe aba bakobwa rero turabirinda. Allo? Ni sawa Ben? Umeze neza? Sawa. Ndaje kuraba muri wawe ndakubutse. Nuko nasanze atari huri uri he? Bane simbiye kwa mahayine gato gusa. Umwanya yari ukuntu bambeje. Nibagiye ko nza gutaha le soir. Afite naje kuraba ko hari ibintu ushaka ko tuvugana. Nza kuba ndi hamukansanga nta kibazo si wowe nkeneye cyane. Nta kibazo twabona napre urambwira aho tubonanye. Soir ni bon. Take care. Okay, you too. Sawa, bye. Merci sha. Nza kunyumvirako. Bisous. Karibu rero ko muvuganye ubucubura murindiriye ngaha. Ya, kandi twaje ubwira mba no murindira indani kubera iki? Twavuganye, ibyo twavuganye bisaba ko nicara ngaho. Merci. Merci quand même ndagiye bye. Ne gumana naje. Egorekete. Zanaje dozuraza kunda bega nkuma nije nyene. Mama mwiza reka ndakubarira urabona ubu turi abantu aba urabona ko buriya tutazananye kandi urazi ko ari umugenzi ariko rero uko nabibonye vraiment niyo mpamvu nashatse kuza ndi umwe duhure turi babiri ati kuki uribuka wa musi twari turi muhiri wawe twaje kuraba warumvise amajambo yo barakubariye woba waricaye mu nzu urayumvira ko neza basi Reka nibara kumutemera. Renda kubarira. Urya aracyari umwana murekera ubwana bwiwe. Ariko umenya ko wubatse ejo canke hirya yejo uriko urakura cyane. Kandi uri kurondera umuryango. None gashaka. Mbeho ndakubaza. Wagiye ku mugabo ugira uguma umeze uko canke wagiye kugira uronka abana? Nze kugira ndondo. None mu gihe umugabo atereka araguha umwanya uzorondoka gute? Ko uraguma kwinjizamo amapolitiki aguma kubwira ukuntu nakuriya ngo nuku umva bizogenda gute bisaba ko ubwenge kuguruka kuko naho umugabo ubonye byanse burundu uzohebe kuko ubu natwe abagore dufise ijambo na cyane ko wagize nte wanditse no mu komine ni hagati na hagati Sa, nahita kumbwira n'iki. Tavyo ni hagati na hagati bigere byo kuvuga ngo urumva ngo umugabo kuhewe umugabo ataguha umwanya siye ko bafise undi muntu kandi abana bubu ibyo nkumubona ngaho bene twebwe hewe ducukenge ku niwasamara ukaza uravuga ngo kunuku baguhanura ukuntu ni hamwe uzibuka kuyora washeshe bikiri hagufi
utaramara kononekara atanico urigezaho atan'umwana umutifo ngo nivyo muhira mwana wa mama niwamara gucuyuka bagi ubona bamutesha umutwe bagi ubona aronkera umwanya hoho uzogora niyo mpamvu mwana macu ubwenge reka kuzurumviza amajambo hirya no hino ngo niwihanga ngo nikoze ubakwa ivyo vyari vy'abakera mwiki nje natubayemwo Tumbire nyishi. nakazi kawe Oya mubeste ni wewe nakaye niwe twatanguye kumenya imbere yawe irasha. Urya ni yaje mu nyuma. Ariko uza burya butama harya ngo akaze na za mpanuro. Hasha nigeze gushimira reka ndakurabisha. ewe ni Ataye. we rero ngomba ndakudepoza kugira nje kuraba wa muntu ndaza kongera kugutora. Nakunde ubwo muje kuraba wa muntu Yego kandi burya natevye kabisa nanatevye mugabo ntaco. Behe mugabo wibuke yuko uza kuza karubira dushe muri ka kabari wibuke yuko hajya ahantu hari akabrosheti karyoshe dutegereza urumva mukuza kuntoze kuza kare kugira tuze kubanza kuhaca nimba utaza mu rubanza uze kuza kuntora dushe mu kabari sivyo akore n'ububare namwe njotse nawe tuzojana ejo hari kibazo kubera sheri turashanda bikubwira cyane kubera ushobora kuzana arushe mu mutwe iki kubera hari ikintu ushaka ku intervene kimeze gute ahubwo yaba byashoboka uvuye aho hantu warugiye ko twagize imana bajya bana twamereye mahene twaba tubana hafi hari ikintu nashaka ariko mufasha kimeze gute byo gutunganya urugo rw'abajya bana urugo rw'abajya hari ico rubaye mbwira sinumva rero rya muhungu wawe muganiriye cyo muhungu tuganira ibintu by'ibyashara gusa byashara ambwira yuko atakibazo ameze neza nta ngorane byo byashara ndakubwire urazi ko naduhora tubipfa bimwe bimwe nuko nyene wiyaranje wo tukaca tubihiza bitiriwe biratugora je nawe ibi byashara bizokoza ibara wa mugabo ndiko ndabitahura neza none tobora neza na neza ereka ngo nibakora amabanga yabubatse ibara ryo kumutemera arabageni reka nawe urashikutse nugushikuza umuhungu wanje ko ndamwizeye reka ndaguha ayo makuru rero ngo bimeze gute ngo rujya rugabo kandi nta nzoga rumwe oya ngo ruhengera hajya bagiye kuryama bashyashya kijya mu matelefone ngo kigezeho telefone amugora agahava asinzira ngo bukazorinda buca ruri ku matelefone ni ukuri kw'Imana ibyo rero umugore yambwiye ati Marene nagoma ndakubwire ko president aheruka ku munsi wa mariage babose yawe ni ukuri kw'Imana none wa ibintu byamufashe n'ibiki rero wa mugabo je navuze nti iryo nibara abajene Marie frère jya mugabo biranashoboka ko naje maze iminsi ndamubwira yuko yitaba amatelefone menshi nyamba rero uko yitaba amatelefone menshi iyo turi kumwe ariko bimeze no muhira ico kintu rero ico ni ikintu c'ingenzi bazi bimwe nariko ndakubwira ko twoja mu kabare byose reka nje kuravuga erega jewe ndakubwire she iyo ntibuka yuko bakira abageni cyangwa yaba nta n'umukiriso mugabo nta wundi muntu murabiganira oya naramubujije sawa yaba muga ntari umukiriso numwoheje nabi sheri uzi ko abagore mukunda kuvuga ibi bintu ntibize birenge ngaha jewe ngiye kubikorerako nka pare mu rugo kajya kagabo wari warakabajije ko hoho kabishobora rega tuzaba dusanga byarayangaye twagiye kubera hewe noba ngo tugende sawa aha nca numva n'ivyo mu mutwe biriko biraba reka tugende muguze kwibuka ugenda urumva ko biri seri sawa wila ndazi uraza kwibaza byinshi n'impamvu nifuje ko duhurira ngaha
aya masaha aka kanya hano hantu. Wira, ndakubwiza ukuri, nibaza ko naba nakoze ikosa kuba natoye telefone y'umugore wa grand frère nk'ibi nimero zawe kugira ngo ndakurondere dushobore guhurira hano ngaha. Uraza kwibaza mbega namenye izina ryawe gute, mbega niyumviriye gute kugira ngo ushobore kukurondera tuvuganire hano hantu. Burya umunsi muzaha muhira muri kumwe na Fofo mukaganira n'urya mugore wa grand frère, ndibaza ko muvyibuka. Nagumye numva baguhamagara ngo Wila, nca ndarifata mu mutwe iryo zina. Burya niho natoye telefone y'umugore wa grand frère agiye muri douche, nca ndahiga izina Wila kugira ngo ndondere nimero zawe tuzoganire. Ndakubona ndakwandikira, nico gituma nagusabye duhurire hano hantu kano kanya umwanya hano. Rero ico nanifuje kukubwira Wila, nanifuza yuko wofasha kurwanira n'urugamba, ukamfasha ikintu kimwe. Kutabaye umukobwa afise umutima w'inyamaswa nk'uwa Fofo narumvise amagambo mabi yarika arahanura urya mugore wa grand frère. Ndavuga tujya mukobwa kumba uwo murabwiza inyuma, umutima indani ni satani Rusuferi yigendera. Wira, umutima wanje uragushimira kubona waramuhanuye neza. Amajambo yose mwako muravugana hajya murayumva. Mama ngo grand frère wasigaye afise umuhabara. Bijya rero birasambura. Erega naho yoba hari, singomba ko ari direct muce muza kubibwira urya mugore. Murazi ko bijya bishobora kubasambura. Murazi ko bamaze amezi 2 yonyine bubatse urugo rwabo. Erega si buri kuri kose tuza kuvuga. Edayere kujya sinukuri ko nta kimenyetso na kimwe mufise kigaragaza yuko grand frère yobaca inyuma urya mugore wiwe. Asha, je namwumvise Fofo ukuntu ibintu yavuze ntibyanyoheye na je warumvise ko nabigwanije. Rero kubw'ivyo jewe ndashobora kugufasha. Ndipati kugufasha kugira ikintu ukeneye cose. Yego. Vyonezera cyane uteye intambwe ukazura bagenda ko intambwe ku ntambwe ukanabasupa amajambo tukamenya ikintu cyose Fofo ariko arategura kwa rujya rugo. Kuko rujya rugo rusambuza Joshua uyubona ni wareze mama, ni wareze papa, niwe muntu wenyene yaronse ikintu mu muryango. Ariko ngaho muramuturubitse ngo ni kigugu, yirirwa ku telefone, yirirwa kuri ibi, ngo ntiyitaho umuryango. Kwitaho umuryango birenze kudusumira umuceri wo mu Tanzania tukajya tugahaga. Nibihe bindi mushaka? Zijya ntebe muza mukicaramwe, zijya n'inguvu za Joshua. Rujya rubaho n'umukaratusi ukomeye mwicarako. Ijya matera ni Dodoma mwicarako. Zijya ntebe zikozwe mu buhinga butandukanye. Ariko muraza mukicara mugaje muvugana. Ariko pardon si wowe nshatse kugushinja. Nujya mugenzi wawe nujya mugore wa grand frère. Amasa kunda nabona. Nizere yuko kumbure kuba twahagarara rugero rwo kugira gusa. Nawe ndibaza byakuneze. Cyane. Egara akantu kamwe watsindishije Fofo numva nawe uri ncabwenge cyane numva burya wawe twafashanya rugamba. Burya kuba naje mwarujya rugo ndabona yuko ari inzira z'Imana. Ni inzira imwe muri za nzira zirenga 1000. Hakabazo bamubajije ngo mbega urafise agafoto kerekana ko Joshua yoba kuvanga. Yarakabuze. Mbega urafise icemeza uwo muhabara uvuga aho yoba bakugira ngo uhatujana natwe tumubone. Yarabuze byari. Ariko Joshua wewe ahaba yibereye umutima wiwe uba witurije agwana na business kugira ngo umugore we abayeho neza. Kumbe hari abarozi shabaza kumurira injya baje kumusamburira urugo. Ndibaza yuko wewe udashigikiye abo bantu rero. Fasha rero utera intambwe tubige bukebuke kandi bibe hagati yanje nawe. Erega usivyo n'ibyo burya Wira. Usivyo n'umutima mwiza ufise yego na mwiza. Nachewe ndozo udufaranga no kubera Joshua. Nawe ukambera Beninya tukabana tukabaho neza. Jewe nzogufasha jusqu'à la fin. Donc jewe ngiye kubikurikiranira hafi. Detail par detail. Ikintu ku kindi, ijambo ku rindi. Aho bazoja hose nzoba ndi impande yabo.
vyose nzotegerezwa kubimenya mpaka dutsinze uru rugamba kuko jewe Belinye ndamukunda kandi ashaka kubona urugo rwiwe rusambutse yego yemeje gufasha kandi nibaza Imana yiza kukadukira ariko renda kubwira ivyo bintu bitabifasha nibaza ngo iyi n'imikino naho nzopfa umuzimu wanje uzokwishuza rino jambo ubikwishuze ko John sezeranije gutya tabona n'Imana sawa Beni ndari hari gace ndumi gute rero mu rugo n'amahoro ni sawa kabisa yego namwe marene muramwe n'amarene muhira twe muhira n'amahoro tumeze neza nta kibazo kabisa okay twari twaburanye kana atara akazi n'inoma yambara vyiza nawe ni sawa gusa je nari nciye ngaha muri iyi minsi hariho utuntu twanciye mu matwi turambwira yuko urugo iwawe hariho utuntu tutameze neza abo batoke reka nzohaca kugira ngo tuvugane nawe hanyuma ninumva uko bimeze ngira ico ndamuhanuye rero cyo gituma narinje kukubaza numvise mbwiye ngo n'amahoro ati tudurira gatije ibintu nibihe gawe je kumenga nta kibazo mfise muhira mudamu ameze neza ndamusumira ndamwambika nta kintu abuze ubu kwanza na petit frère muya namuzanye ameze neza nta kintu mbona bose babaye hari ikibazo cyo wumvise urumva wewe urakuze ndeke kuguma nca hirya no hino reka ndakubwiza ukuri uri nk'umuhungu wanje burya umugore ushobora kumwambika urashobora kumugaburira urashobora ikintu icyo ari cyo cyose kiriya kitu ukamuha mugabo hariho ibikorwa tugezemo bya bikorwa bimwe cyo kurangurura amabanga yabubatse kijya gikorwa nta kindi cyo kugifatanya naco none yakubwiye ko atamabanga yabubatse siwe yabimbwiye jewe n'amakuru naronse kandi ayo makuru ndabye ukuntu guma wiruka bagagira gutya birashobora kuba ari byo ari naco gituma rero wumva nyamba hari uwo yigeze kuba byiganira ni uko hari ikitameze neza jewe n'umugore wanje rero yavuze yuko ntarangura amabanga y'ububatsi impanuro ndiko ndaguha jewe nka pare wawe uri umuhungu w'iwanje ntegerezwa kuguhanura ko bigenda kose kuko urugo rwawe rubomotse icambere na mbere jewe na marene w'umugore w'iwawe nitwe twa mbere tubibazwa sibyo ategerezwa kubimbwira kugira ngo nawe tuganire kuko niyoza kukuganiriza wewe waganira na mukobwa wewe nanje tukaganira nawe nyamba byarashitse rero nkuko biracari mu muryango kandi twebwe nibaza ko mwadutoye mutwizeye ko tuzobahanura ni naco gituma iyo numvise ibintu byo bitagenda neza mu rugo wawe ndabawokura kuko we ndazi nta n'ivyo ushobora kumenya mugabo urya mu damu wawe ngira kubera ahantu yakuriye kwitonda n'isoni niki yoba yatinye kubikubwira mugabo akagira uwabiganiriye simubwiye rero ngo uje kumukarira canke ugire gute mugabo nk'umuntu w'umugabo
tunganya urugo mwana wa mama. We ntushaka umwana none? Oya, impanuro nazumvise ndumva yuko nyine babwiye yuko atakintu nkora. Rero ntacu mama nawe ndabikoranira nabi. Rero ngiye kongeza akariro. Ndaba ufate umwanya ugende ugandirize madamu wawe. Aya none igihe tugezemwo. Tugeze mu gihe sinumva ukuntu no kivuga sico kimwe na twebwe kera tukizana abagore asanga nta bintu bigezweho byari bwaboneke mugabo urabona ubu hari abahungu hariho uduhungu ngaho dushushe nurabe ngo urumva ngo ndamwambika umugore ico bamuha cose hariya ahantu atumva yuko biriko biragenda neza umenye ubu ntakiri muhiri wabo nyamba yarihanganye hari igihugu hariho urundi rwego wamushikanye umviriza nawe rero uvuze uko madamu wanje umubesheye kuva jewe naho yakuriye natoje iyo ngeso ntiyafise urabona ubu nyene arashobora kuza kandi gahungu kakaza gashushe urabona ajya amahero uvuga ngo uramuha bijya bintu byose umuha bijya byose urashobora kubimuha kabiha umuntu amutunganiriza kandi wewe mu minsi mikenya uzosigara wikoreye amaboko kandi ni vyiza ko atagiye mwibarabara nka babandi zubona tangwe gukata amasite nkuko mugabo akavuga ati reka je ndakibwira umuntu kumbure nawe azakibwira ushobora gushikira mutama wanje kugira ngo turabe arabo kuntu dukemura ibi bibazo ahubwo mbere zoca umugurira n'akantu kabisa oya nakumbi nuko jewe iyo bintu byose urakumva bro urakoze rero kandi rero kandi wakoze cyane abenda kanwe tukamarira sawa wiwe neza urashavuye Sheri uyu munsi ndakuzana inkuru nziza urumva ndatuma zibizi ndagushavuza ngo ntamwe ndaguha ubu nahindutse ubu muri care mwigisha wakiriwe mwisi rya kabiri oya sikuvuga uko urumva jewe ubu indwi yose na telefone banza mbindiri he indabiri mu modoka nabona na telefone ushaka kuyibike shankura y'ingabiye ugomba ngwire nshasha wowe oya telefone ushaka nakugurira we nibisanzwe mugabo je abantu banesha umwanya impamvu nimba wabyemeye bikora ukomeye cyizere ushaka kubesha indwi yose wanashima nzoguma muri chambre ndagukorera ibyo ushaka ubu nzosubira kwidoga kandi ushaka tuturangabura ngaho nyine muri chambre ni muri serivisi sinzoza kujayo na telefone na carte simu urumva ushaka cyane yikuramo ndayiguhe no munda ucuyimira ngo pi urumva wewe ujye urazi ko kinizi guruka ubona ndazi gutekura byizera ngari wanje nkunda ubu nta kintu na kimwe nshaka bigushavuza kuranyuma ubundi wawe wese kuva kumano kugira ku mushatsi ubundi wawe cyizere sheri cyizere tora kumengo uri kuri nyigenza iyi message ukuri ni yanyuma ndayirabe ndabe gusa message ariko usanga ari amafaranga yabije nubitse vre sinena nakubwiye iyi message nta yindi message nzosubira kura ariko usanga ari amafaranga ndagusabye vre iyi message ni yanyuma na telefone cibika wenyene sawa sibyo okay
iki? Ubaye iki? Hera. Ibintu byane bikamana yanje cyo kubigeragezo. Misi yose namane bigeragezo. Umushoferi wanje pi. Imizigo yanje. Imizigo yanje pi. Riri imizigo utaye Ivyo narwi uyu mushoferi nemereka kumugwana amafaranga. uzi nikimbabaje. No umushoferi imizigo yoyo. Imizigo ni kubabaje. Imbabaza kubera. Wende ko ndabamane kuko avuga amajambo nkayo. Biriza wowe urazi ahubwo uragowe ugiye kwifuka ikirago. Ngibibikira nibyo kwanyipfuriza. Isiribange neza. Mbega birahenuka n'ibindi birahenuka. Ndakubwiye ati biracahenutse. Tiracahenutse urumva araryohewe kuba byahenutse. Iyi ni mikoshi y'abahabana. What? Ande wiki? Yeah. Abahabana? Yeah. Bihuriye yene n'abahabana byo. Nta kiganza cy'umugore wawe cyari kirimwo, nta sengesho na rimwe ryari ririmo. Urumva rero nuko kuramira ndiko ndaho. Ubu rero ugomba ukare kundusha jewe. Dugu ugerera muri plaf. Uramaze gufata amabara wewe? Manzu nyishuri. Imiyo telefone ashaka kunyika amabara barimo. Mbega ni mu binyegeza. Kubeka abagore mumeze nk'uko. Iyo mizigo mpombye. Urazi imwe ibyo mazi imisinduhire. Urabona ko ndabihombye nawe ukavuga amajambo nkayo. Ndakubwiye ati wewe uzokwifuka nikira gusuye mu kayanja. Mube ndakubwira. Usubiye kuryogora. Ukanyuma neza. Usubiye kuryogora. Nayo ndakwica. Ndaguhome ho nahombye imizigo yanje n'umushoferi. Urazi ko naheruka kumugwana amaherago yowakintu nari abapfu. Undi azoca ndira. Nizo turafasha ukigumana. Uraba bahabara uvuga ko uzoraraba. Togoi. Niye bitavuye? Tugisha abantu. Turaba Stefan dukinaje. Badukina. Nasi badukina. Gabasi yoyo. None ubu rero naje nzosaba kunywa no gufunga nzosaba gufungura. Akabagore muteye gute mwe? Ibaza ko babajwe n'imodoka yatembagaye. Kwe kutibaza ku mushoferi we yatakaje ubuzima. None umushoferi yaragiye yazibiye ugwiwe. Natwe turacariho ubu rero ntuzosaba gufungura ntuzosaba kunywa ntuzosaba gukora ikintu na kimwe. Wowe wumva utazavupfiramwe mbega ufisho n'inzara bavuga ngo sindakugaburira kandi wasuma. Nje ngaho inywa amaji cenga ngo duserebule turyoherwe abandi bari mu kigandara cyo ndagandaye mu bandi. Uroshatse uvuga ko atakintu kimwe uzosaba gukora ntuzorya ntuzonywa ntuzokora iki nkako umushoferi wawe azuze. Amajambo uvuga. Nyabe mbwa zakurikase ku muntu. None nagira ngo ahubwo solution uko ari kuja gukora kugira nijya modoka yatemvye uronke n'iyindi. Niwaga umuryamye ngaho nkagufungura bizoca bivahe mu kirere. Ndashaka kusabura ngira. Mukate w'ingo namugurisha gute? Mukate w'ingo nane simira. Sawa. Ntekereza.
isawa nayo byiza ni sawa no kuri turashimye. none bimeze gute babakozi Abakozi nari bashasha ariko twarabigishije akazi nukuri kugeza ubu bareko barakora neza uretse gusa ko bakeneye kongerezwa ariko ibintu biko biragenda neza dutanga ama product menshi cyane ariko rero karibu nukuri oya sinicara oya sinicara ahubwo reka ndakubaza akantu kamwe hari akantu nje kwibariza n'utuntu nka tubiri canke dutatu nk'uko yagenda kubaza bose nyene mutwari wanje nta tuntu tw'utuntu canke abantu baba bakururana mw'iyi minsi ahubwo nagirenda ndabikubaza umwe babiri beshi mw'iyi minsi hoho byasatse maze iminsi ndamubona kwegana n'abantu nk'ubu hirya y'ejo nababonye bari kumwe na nyaba bosi bavuga ko bagende bagere baje kurangurana i Dubai abo bantu bo mwimizi baramwokifye sigaho sabo nshaka abo ndabizi erega we ndazi byinshi kuko mwagenda mukiva kera mukibato ibyo nshaka kubaza saba ama business mbashaka nshaka kubaza utuntu tw'udukobwa udustonye n'utuntu duto abakobwa abademu none dusto bajya rero ukuntu banamuzira ahubwo nama nibaza ko ari umuti nabahaye uzi ko bose bahiga jewe abakobwa barankunda bazi yuko ari jewe ndi manager ahubwo yego bose biruka kuri jewe ahubwo sinzi icyapfa nabo uzi ko ta mukobwa ndigera mbona mukurikiye oya dadi jiza mbwira reka ibintu by'ubwana basimbize ndakubwira reka gutwengasha nimba ari utuntu yaguhaye cyane nubwira fois 3 gusa ukambwiza ukuri imbaraga ngo bakwita ni ukuri no yaguha urazi yampaye abo bakobwa barandembeje ukuntu ngoma ndabahenda yose hose nga ndayabashiriye yego mama none uragiye none aseze urakomeye kuri cyane ngo tuje kuraba Beninye je numva ndamukumbuye we numukumbuye ngo tuje kumuraba uranukuri dawe simba ko tuje kumuraba kurabona narugera rugamba ariko ntigoroshe atamugwanye ko byo mubere urugamba rukomeye rabusime mwana mama tumushikeko je numva ndamukumbuye byarabyiduje tukagenda tukagirana tukamuraba sinzi rero uko byumva ariko wira reka genda kubaza ikintu kimwe kweri gute fofo umusaza we atabaye yuda kuko ndabona ko afise certificate mu bujyaja kabisa uva kungana kubwira nkaho umenga hangayikiye urugo rwa Beninye ngo muze kuja kumuraba gure mu rugamba rutoroshe nkaho umenga aramukunze kabisa reka renda kubwira ikintu kimwe ndagushimiye rwose kandi biriko biranyereka neza ko hariho ubwizigirwa nkwiye kugirako kuko urinze unyumvisha audio y'undi muntu kandi ankora w'umugenzi wawe gusumba jewe igihe tumaranye birerekana yuko n'ibindi byose no kwizera right ndakoze Imana ikirere Kevin uyu muvinyo wa boss ndawuguhaye ko byoboneka ko hari umushitsi witeka nawuhaye wa boss umuvinyo wa boss kandi ariko hafi yawe bishoboye sigura ko izana rira ko canke icana mwacanja ngaho ngo ndagusukiye uyu muvinyo wa boss ndawuguhaye ko byoboneka ko hari umushitsi witeka nawuhaye kandi urabizi boca bansorega ngaje ndashumbye sinzi rero ubu ndabona ko ibintu ari sawa mugabo turacakeneye abakozi je mbona ku ruhande rwanje two kongereza abakozi kuko abahari bakora ibintu byinshi bakaruha Okay. rero sinzi turabe twongezemo nka 4
baza gufasha barya twari dufise komsa company cha izana umwimbu. Nangorane ongeza abakozi nta kibazo. Urabe gusaka akazi barakora neza kandi akwizeye. Oya ni sawa kabisa. Je ndiko ndaraba kuva mu ntango z'uku kwezi dufate ibintu byagenze neza uretse ako kabazo gusa ko kongeza man power, ibindi ni sawa cyane. Nibiki Mabujere gaje nk'ubu mpomye nariko ndasenga bya mwe yera yari yankarishije naguma mvuga ati N'abandi basenga biyugaranye. Abandi basenga biyugaranye. Abandi basenga biyugaranye. Yo nari nugaye kugira ngo abadayimoni zarasenda ntibasohoke. Ntibasohoke cyangwa nibi? Baguma banigurira. Babe byagucanze n'ukuri. None mabujere none nk'ubu kiye wewe. Ngiye gutora jimwe muri frigo. Gusa kugenda kwicara ubona ko Oyaha numva nibiki. Nama abujere cyane ndakugiriye sije none. Yegana nakorofye. None karimo baba bakorofye. Ndio mabujere. Reka basi ndagusukira. Oya ndisukira nta nakimwe. Oya amara akantu kabaye mugabo urambabarira sinivanze mugabo hari akantu kabaye. Ejo bundi mudamu wawe yaraje asanga ajya ku kazi. Mugabo rahatsa twaraganiriye neza kandi bigenda neza. Atame wanje mugabo hari ukuntu yari karambaza utuntu mbona ko ashaka kumera nk'usopamwe amajambo nanje ndireze ruva. Sinashoboye kumubwira uko byari byose amera nkumbaza yuko atabakobwa baza hajya mugendana. None ubu yarutse mu bintu byo kuncunga navyo. Boze uko gucunga uraza ko badamu agomba kugira utuntu tw'udusaku petete usanga ari ahantu baramubwiye nk'utujambo tutari twiza. Yavuga ati reka rero nihigira ukuri. Abadamu n'abana mu mitwe. Je ubu nta kindi ngiye gukora atari ukongereza abakozi gusa. Keneye umwimbu. N'abagore umuntu agira abishinga reka shareka. Yabo tujana aho turahazi. Ariko ndakwereka ngo nkwereke ingabyo. Nibishasha Jackie. Tambuka bakure. Sigana ndirimbi. Urazi rero mabuja. Je ngaha burya bossi kugira nzane ngaha ya grand frère. Kugira nze ndagutwinza ugira agatima keza. Rega muri mariage ababibi biseke, ababibi bidaje, aho bamufise inzigo y'ibintu mwabonye mu rubanza bitagenze neza. Reka ndagusukire ibindi ndaza kubibandanya inyota yaheze. Gusa rero mabuja burya hari ibintu wowe utaruzi. Cyuko muganga narigeze kugwara kanseri yo mu bihaha yo kutanywa amazi menshi. Rero nashaka wanze ndaguha amazi. Kwera iji si byiza kuyinywa. Amazi n'ubuzima. Unzaye nawe byinshi. Yangureke kwayuza. Sawa, zani yo jinyaruzi. Mune uri icayi. Iji nirakanya.
bireka ndabiheze ndaza kwibameje gufungura. urakoze ujya unyorohereje reka nanjye ndayinywera mabuja none ayo mazi yose uramara gusa rega mabuja uri kuyanywa nkaho umengo ni ji yagotomera kugira inyota ihere. Ndagotomeye gute n'inzara numva Joachim wewe? Wanyimye ji ngo ntirakanya we ngire ne kamwe buke buke nimara inyota. Sega mabuja nagomba mbe ndakora isuku kwizi ntebe. Oya je mbona zisa neza ntaza amasuku ngaha. Ziracafuye mabuja genda uraryamye mu cyumba unywe nayo mazi. Ndabona umunsi vyakunaniye ngiriye. Ega mabuja ho waje usanga ndiko ndakoropa isima nk'ubu wowe urandeze. Iyo ni sima cyane n'amakaro we kudomara amazi. Yo n'amakaro. Ni hatari. Rero mabuja ugera na ugumye ngaha amazi yo kujya mu nda kubera uba wicaye kugenda uryame. Gusa ngenda kubisura kore ntaje. Ukoze n'ukuri ukoze. Nasi waza unusura kugora. Naho amazi yawaraniye. Iyo ji ikanye zose dodo bingiye ngiye kuruka nyishi. Madamu itumira guhamagara ndazi ko wibereye mu mubabaro urufuka umugabo wawe nanjye nagwakiranye umubabaro urenze cyane kubona wihangana navuga ati pole nagishaka kukubwira ndashaka ndagusabe ejo uzorondera akanya udoce ku kazi vugana na comptable wawe ku kazi aka message nasize ashaka kumpera namusikiye amafaranga na 2 million ashaka kuba gufasha mu byo kwingunganya by'amaziko n'ibindi amukomeze kwihangana cyo mu isinuko sarushe kwakira muga nta konti wasinzaje sanga pinone amasaha uzobonera umwanya uzobona kushobora kuronka uzohaje Imana niwo mugabo wapfakazi kandi wese yifuza Beni, bizi neza yuko naenda ukumbuye mperuka ngaha cagihe twazirana na Fofa. Hagati aho nshaka kumvuga kuri Keza ubu tugeze mu mezi turiko dukwiza amezi 5 kuva igihe tuvuye ngaha ndibaza yuko ubu ari sawa byagenze neza mu rugo ari bon umugabo ari aha n'aha reka kunkora mu nkovu myiza kijya gihe hoho byanagendeye ku buhoho hirya yejo kwa rumodoka gwe gwatembagare hibe kuratangara ivyo nibisanzwe sha nkiza amazama ndagaye ivyo nibindi ikibabaje rero ntajya ntanywa nta kintu na kimwe akora ngo zama modoka ngo zaratembagaye ngo zaba shoferi ngo barapfuye hewe ngo umushefi wewe ngo atazuzi ngo nazosubira kurya ewe mwiza narakubwiye kuva kera sha wanga kuvyumva ubu hageze ko azosubira gufunga ari kubera umuzu kubaye umushoferi imama imodoka imama umushoferi imama akazi mugambire ko uko byari biri ubwa mbere noneho bizogenda gute uwo muzu kuzoba ryari
ahindutse Lazaro canke bimeze gute? Ewe nama narakubwiye kuva kera na n'ubu nkishimangira kuvuga uwo muntu azorindira abazuka bizogenda gute? Ewe nakubwiye kuva mbere yuko uwo mwanya ataguha afise undi muntu awuha. Ubu rero bigeze ku ndunduro, bigeze ahamanuka. Ahubwo ico mbona cyo koroha atarasesagura ibintu byose ngo abimare, umusabe divorce, utori umugabane wawe nawe gumye wiwe asesagura ivyo vyiwiwe ivyo umugabo bifise. Jewe Mukamusoni Benini, divorce nico kunda mu muryango iwacu, ngira ngo nabanyokuru n'abasokuru hari n'abasokuruza nta yemwe tugeze tugira ibintu vy'ama divorce, tuzogwanira hanyene byumuka bija hariya bigarukino cha divorce nikirimo. Ivyo yigira byose ngo yonkomesha ngo no vy'umutima ngo nkacika intege, nigikunda kwana divorce azoguma mbona hanyene mwiyinzu no tuzogwanira divorce jewe ndawukana. Nukuri maze iminsi ndakurondera yenza nsanga wamaze kugenda mukumba bayi. Narumvise ko mushaka abakozi cyasanga mu byo nigiye byose ntaje nashura mu kuro. Wewe zibiki telecommunication. Okay. Sawa, wewe andika ikete application letter ama PV n'ibiki byose bishiye muri envelope. Sorry. Okay. Sekretari Shabim. Sawa? Mwana yanje inzu ndayiruka kuri mariage. Cagiye abantu kuro baraje. Ego shaje twari mu stress yo gupanga ibintu dusubira. Reka kirya gihe bisa byari biryoshe. Ego. Hewe entre mvuye gusenga camwana ndi nshikura umukobwa wanje. Bimeze gute? Ndabona ko bimeze neza. Ubonera yeye. Nayibonye. Byose cyakindi cyarakunze para yarabinyanyuye. Oh yasha nasawa nyene biraho tunyene birenze wapi nta amélioration n'imwe hari kabisa. Oya ariko entre-temps nanumvise ko yagiye muri stress imodoka yiwe yagize isanganya kandi n'umuntu arapfa. Ibyo byose urumva ko bituma umuntu ashobora kuba ivyumviro bica byongerekana gusumba ibibazo yari afise. Ariko kuri kose nawe nta bantu urabura. None iyo ubuze umuntu cyo bisigura ko utajya, cyo bisigura ko atakindi gikorwa na kimwe usubira gukora mu buzima bwawe motife ngo wabuze umuntu. Banzira icyo mbona cyihuta. Uno musi pastor hari ijambo yatwigishije ko kandi iraba mu ngo reka ndarikusangiza nawe rirabe kubera nta yindi nzira nimwe yo gusohoka ibi bintu atari Imana yonyene ivuye mu ijuru ikabashungurikiriza ko mpamwe yera. Urumva? Kandi rero wihangane ibinye n'ibintu bihera bivanye nayo ma stress n'ibiki ni ikintu ushobora gusenga ugapfukama ukabwira Imana kandi ntiwirande ntiwumvize basesa nkuyoze. Ndakwerekera ijambo pastor yaduhaye kandi rero umenga yari yarivugishije ko yuko mpavanca ngaha iri muri kuvayo kigabane cya 38 karango ka 20 kavuga ngo impambo zose z'iryo hema ni z'urugo ruri kwikuje impande zose kandi zari zikikujwe n'imiringa y'inzahabu. Uriko urabyumva? Bisigura yuko ibiri ngaha byose ibi byose muri ko murabona ibi byose Imana irabikikuje. Nimba twe turi ngaha
turi mu ihema ry'Imana rero nta rugo na rumwe rutarimo ubushobozi bw'Imana yera kandi ukomeze kwizera byose uzobikora hanyuma nta byishimo uvuga kiretse yuko ngiye umutwaro wawe ndawutwaye kubera uracyari muto uyu musaraba ntiwowiremeka wenyine kandi ntuzurumviriza abasesa nkuyoze ndasurinye ndagusubiriyemwo utuze utekanye Ekeza rero oya mara nawe kaje basi ndakuzimanye basi ubaza ko apetite acigenda Ataye kana kugeze ngaho kimwe gusa ngiye kuvugana n'umugabo wanje oya nasubire apart yuko tubiragije Imana ndazi neza yuko bizogenda hama mwiza nari ngenda kubwira nta kindi kintu gitumye ndaguhamagara ngaha gusa amakuru amashusho adateye amazi sheri wawe agomba kurogora byawe ukiyemo ati sheri jembe n'ibyo bagabo ngiye kubyihoza ko umuntu atari akamaro k'abagabo biye bera izi impamvu reka ndakumara amazinda ndabi yari jisho Yesu sa ibyo nike nabigize n'amaso yanje oya hama ngo bagabo ndakubwira muhari divorce ngo ya ngo ibiki nibiki ndakubwira tukunuku oya hewe nije ndabikubwiye nije namifatiye ni foto yiwanje na telefone yiwanje umukobwa uramuzi uyu mwana ndamuzi hewe ni n'umwana mwiza atashye ntibaze ngo nizasiye yigucana guca ni umwana mwiza atuje ntakibazo na kimwe afise uje wandushiki cyawapi gusa ikibazo gihari sikosa ry'umukobwa kuko umugabo wawe yamubwiye ko atana umugore afise kangere gwanga niyo mbwa y'umugabo ndayerekejewe nyene niko bimeze ugiye sinumva ko namugara ugiye kugira ngiye kuguhanga n'imbwa y'umugabo jewe kumbe nta nibaza ngo iramvanga nkibaza ngo nubeshi kumbe nivyo reka ndaburantangaje cyane n'izo foto manza we sino kwicara sinuva ko nje neza mu cyare ndakubwira none ugiye guhangana n'umugabo mu gihe ujanye ugiye uko nyene uzi uko ashobora no kukwica naje nitwa Jakano ndaguha kandi ndakwinginze ukore nkuko ndabikubwiye umviriza shamwana wa mama kandi ikindi kintu ndagusabye ugenda uyimubikemo ku buryo bw'ura hamwe azibagira ati ubu n'umugore nari nararongoye cyane uyimubikemo ariko conseil no guha ntuyimutera ahantu ahita apfa uyaranje uyimutera ahantu adahita apfa ahubwo azogumana inguma hamwe anakubonye agumana inguma ndabyimenya wowe bayi urakoze bigira ahubwo nagira ntuvuyeho ubyemeye ndakubwiye utange divorce ukanga oya ubu ugiye kugira ntugiye kwihekura wowe nyene karibu manyonya gene gisa byinyo byacu oya nabifutse kuko ivyo byinyaruza cicira ko n'urukonda ari ikintu gikuze nyarutsa cyo kuryama mama nje kuryama nyaruka va ngaho navyumvise haguruka hey va mu maso hey gene rusa
byonye byo si kuntu bimeze mengo sinzi niwe wakuye. Joshua! Joshua! We Joshua! Joshua! Anyoze yarekaranza. kuva ryari wowe mpamagara mu izina Kuva ubunyene. sivisa kagaye karenze ubu urabonye ko turiha rero usigaye ushaka kumpagarara hejuru Nawandi mugufi nabaye muremure rero. Cyane nawandi muremure nabaye mugufi. nibiki byo gufasha kuba ntegenda kubita n'ikofe usigaye ushaka kungira Umubise byo cyabiri ngabengene. Niho woba ubona yuko uhejeje byose bimaze. Niyo solution. kuba ntegenda kubita n'ikofe Shaka nkubita. Geraniza gushaka. wewe ko nane gukubita wewe Kubita. wewe ane Kubita. iyo ni mbugita Oya kubita. iyo si brochette we Kubita. wewe Oya kubita. Kubita. iyo ni mbugita iyo si brochette Washaka nkubita. Kubita no. we reka tuvugane basi oya nkubiri reka tuvugane Ushaka nkubita. tubiri baso tumunyica ndabikubwiye Reka kwikanaguza amaso ibi ni biki? ubizashe woje urumva yaje gusaba akazi urumva egeze Vuga ningoga hapo. none iyo mbugita yegeze haruguru gatoya Sawa, vuga. egeze kandi kaduga gatoya Vuga rero. urumva rero urumva yansabye akazi kandi nta nako ndamuha urumva nta bindi bintu je duhuriye ko n'uwo mukobwa uwo muntu yadufotoye nta n'uwonze urumva ndagusabye rero je unyumvire kabisa jewe uyu mukobwa je nta n'uwo nari nzi twaduhuye uwo munsi Bibaza ngo uranshoboye. Bindira muri 24 heures ndazinzwa namaze kuronka kuri. Nsanga arivyo. Sumwica ndisho. Fofu. Uyu mukobwa ndifuza kubona amaso ku yandi. Ati hewe mwiza ntiwirigurirusha cane ngo urashaka umuntu ashaka kumona wewe niwe akeneye kubona paraporo ya wewe. Ntuzi ko umugabo wawe yamubwiye ko atamugore afise. Byari bisanzwe. Ntabwo nakumwe yuko umubwiye ko afise umugore yagiye kumutanga. Yategetswe kumesha ko atamugore afise. Ati kuki mbe uzisa turiko turavugana n'umunota ugiye ko umugabo afise inda y'umugabo wawe. Shit! Ivyo mbwiye ni biki? Afise inda y'umugabo wawe. Niko bimeze. Uvuze ngo Joshua ateye inda. Nta gitangaje kirimo sheri. Kuko nabikubwiye kuva kera ndakubwira. Joshua aza yambeshe ngo uyu mukobwa ngo babonanye ngo ariko amusaba akazi. None bigeze mu byo guterana amada. Ewe afise inda y'umugabo wawe. Utumva ngo ni cyane. Fofo. Joshua ngiye kumwica.